nuko rero nshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya Radio Isanganiro ikiganiro uburundi baririmba ntango nayimeje kubabwira inyuma yaho mwumviye kuri campagne ngene bimeze nitwara nk'akaryo tuza tugenda mu yandi makaraoke atandukanye mu gisagara ca Bujumbura mwumvise ko twahere kuri campero ejo dushobora kugenda ahandi n'ahandi aho sazoba hari uko gushobora twarumvise ko karaoke ituma iterambere ry'umuziki w'u Burundi riba kubera ko abarinzi baguma baronka ico rirenze bagaca baronka ingene bagira imimenyerezo igatuma bashobora gushika kure nuko mundiza bishobotse tuzokubitira handi tugaruke rero mu kiganiro kiro kiganiro mu itegurire nanje Christian Savye mu ngabwi bw'ivyuma hariho benshi hariho Kadogo ari hari inyuma akaba Reno hakaba na Justice eka nundi yaje kudutemberera mu kanya rero tudatevye ariko aradukurikira kuri Instagram live mufate amatelefone yanyu muraye kuri Instagram live mwandike Isanganiro muri kakanya mwandike Burundi mucamona Isanganiro akanya Burundi mucamubona ibi biriko biraba ngaha muri studio za Radio Isanganiro aho dufise ibintu bikomeye cyane ndabona ibintu by'inyagara ndabona ikintu umuduri ndabona jembe ibyo byose turaza kuronka umwanya wo kubigarukako reka imbere yuko tugira ico tuvuze ntima bahera kuki twangebwira twinjire muri muka muzira kanenge 1 2 3 4
nagira nababaze abaribo bahejeje kwivuga bati izo ni mararungu koko irungo bararimara bo tudatevye duheraho nyene uno mugwi witwa nde mushobora gutangura kwidondora hanyuma tugahereza akaryo bose bakindondora hanyuma ukatubwira umugwi wanyu uwariwe iwacu umugwi ni ishiramwe ndagakaranga gitwa imararungu iwacu tuvuga ati ndi mwirembo bakishura nashitse mwirembo nashitse uko mvyumvira ni ishiramwe ndagakaranga imararungu aha hariho nde mu wese ivuge nanje nkaba nitwa Hakizimana Jean Joffre murakoze cyane naje kwazina banyitani hori imbere Erice benshi batazira Samurako okay nagira ntahure ndamutse ariko dukuzana twese aho mu wese aherereye twabwiye yuko twaje kubateramije kwa Marirungu ho tubishoboye yitwa ni nziza parfait abasanzwe seruka imbere y'amategeko association Kiteri Mararungu nanje nkaba nitwa Kambaye ko Edouard mugabo benshi bakanyita ku izina rya Dreamer ya abantu cyangwa n'imishanga dankarage Mararungu nanje nitwa Habyarimana Egide nkabandi umwe mu bagize umugina dankarage Mararungu ego turabonye yuko nubwa mbere je numva umuziki uvuga gutya muri studio za Disanganiro ngaha n'imyaka ndahabaye ni mwiza cyane gushika naho mbiri ntuguta turi muri climatiseur ni Mararungu zigeriye ego nukuva ko Mararungu nuko rero ijambo ry'umutwe tuvuga duti akamaro k'ibicurangisho kavukire mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi ngira nicyo cyatumye tubatumirira turababonye ahantu turabona ivyo mukoresha hari ivyo tubona dusanzwe tumenyereye n'ibindi tutamenyereye mbega ibicurangisho dufise ngaha aye bariko barabona nibi duhereye kuri jewe kuje ko barabona dafise instrument igicurangisho ko bivuze ko bitwa cita instrument kuko nta bazungu bagize bazanye ivy'iwabo natwe mu nitwa ibindi bicurangisho by'iwacu kama by'iwacu kama umva mvuze ko ari instrument cy'igicurangisho nico naho hagarara yego mvuze ko iby'ibicurangisho akira micro yego murakoze cyane ndanabashimiye okay ntanguriye kuri jewe rero ndafise sima yitwa umuduri sima yakora mu guteramisha kera umva sima nyene ya imete kandi turimo nyezina ati Burundi bararirimba yuki sima yakaranga jefise umuduri ibi bye n'umuduri nkuko bibona nambaye ngaha iyi mpuzu nambaye ngaha iyi ni mpuzu y'ingwe n'ubushato bw'ingwe zenga kugira abambonye mu ntuze ya muri clip dufise shashe twa gusohora iri kuri YouTube muno mwanya kuri page ya Association Kiteri Mararungu aze gucatahura directement abo turibo usubira bwiwacu rushasha ariko kuri page yacu ya YouTube dusigurira ivyo wambaye ivyo nambaye ngaha mu bushato bw'ingwe dafise agasa ngaha dafise ibikunga biranga umuntu umwami yaragiye ku rugamba nk'ibiri mu rubyino rwa kera ego turavyumvise hanyuma turabona ngaho ingoma tutamenyereye mva makungu murakoze cyane ino ngoma bayita ijembe ijembe aha turabona two dufise ubwoko bubiri bw'ijembe hariho ijembe menshi bamenyereye ku gitari bayita solo ariyo usanga itanga agasoka ameze neza akaba ni ariyo base ni ijembe mfise ngaha hama ijembe nayo bavuga ni nk'ingoma yakoreshwa mu gusasira zya zindi ngoma ziwacu dusanzwe tuzi arizo Burundi ngoma turabona yuko mwambaye izindi mpuzu dusigura ivyo mwambaye aha turambaye impuzu y'igiti turambaye impuzu y'igiti naho turazi ko mu kahise ku Burundi mu mico y'u Burundi sanzwe turazi ko impuzu y'igiti zari impuzu zakogwa kera twambara kera nubwo ubu tuna byahindutse mugabo akaranga turakamana turagakoma mugenzi wawe nabona we yambaye ibirenze yego hama nanje nkuko mubona ahandi kujembe ise akajembe ukinyamazuru basanzwe twovuga ko gasohora ijwi gitwa solo
niyo jembe yanje ivuga gute vuza tumva ingene ivuga gira gatatu aha base nayo ikagira gute aha ivyo mbona wambaye yavyita gute ngaha jene yambariye inshato z'intama gusa we yambaye inkunda akambara intama kuko tugerageje kuraba muri no minsi n'abadukuriye n'abadutwara baratubwiye yuko twotangura no kwerekana karanga tukakamenyesha intama isigura iki mu mico y'ikirundi mu mico y'ikirundi intama iki sigura intama mu mico y'ikirundi igitungwa nyene batunga ni igitungwa batunga mu bindi mugabo citonda gusumvya ibindi kandi cyatoranywe gusumvya ibindi cyatoranywe muraza kubigarukako ndabona ko wambaye igitako yego isigura iki igitako kwaba ari nko gushaza kubegwa urumva urinze useruka imbere y'abarundi ugiye gucuraranga bategerezwa kugenda uberewe nuko nanje nkuko mbona hano igikoresho bitwa inyagara inyagara zafasha kuryosha uburyohe bw'imbyino zafasha gusahiriza ibyo bishobora byose n'ibindi tutashoboye kuza hano nkuko mubibona kandi nambaye n'ubureta abazungu baratuzaniye ibintu by'iwabo kandi aho hambere aho twebwe basokuru yambariye ubureta hari n'ibindi bintu nambaye hano kugira ngo utavutse kera nka bamwe baraho nkabatwe bavyita gute n'ivyo wambaye ibintu byari ibifuko bya kera bashiramo umuceri bashingira ngo abavutse ubu ntabyo bomenya cyane mugenzi wawe nawe najewe mfise umunyagara wo gusahiriza nk'uko babivuze uyo ni umwe uwundi afise ibiri irafise uko ihana ego yafise uko ihana hariho umwe avuza pa imwe saje rimwe hanyuma uwundi nawe agasahiriza ikibazo rero nyamukuru mbega ivyo bicurangisho byose bimarira iki iterambere ry'umuziki w'uburundi iyo ucishura muri mwebwe ego nk'uko wavuze akamaro k'ibi bicurangisho ni ibicurangisho bifite akamaro cyane kuko ibicurangisho bidufasha guterama turyohewe bitanadusetsa kujya muri rusange nta muyaga kuba bigusaba ntaki aho kuba gufite twagiye dusanga n'ibyatumye ngira twatwaraho mfite na jide z'amasarana y'izindi byago bya binarimo yo badanya nk'umwuga ikindi nacyo novuga kubyerekeye bino bicurarangisho kandi byinshi tashoboye kuza hano ndavuga nk'ingoma ndavuga nk'inanga ndavuga imiduri ivyo byose ngerageje kubivuga akenshi byavugirizwa ibwami cyane kugira ngo umwami ashobore kuguma nyene yiyumva kandi umwami koko nk'inanga hariho benshi batanabizi nk'inanga yavugirizwa umwami kugira ngo kandi benshi ntibazi n'ingene kuhora zikunanga ariko arimba avuga ati aya magaba abenshi ntibazi impamvu bavuga bune kajya kazwi kisorongo y'ukuntu impamvu babikora kurya anye umwami ntiyabakeneye abantu bamutera induru mu matwi yarakeneye n'utuntu nyene dutuje tumufasha agubwa neza ariho ni nabucana yandi imico kama tugeze gukora ngaha twumvise yuko ibwami haba hari umuntu ateramisha umwami amaze amezi 3 ahari ngo bacamo hakabande kuzinga mbere ko mwe bizoshika ahantu bwenda kuririmbira umwami w'Uburundi hanyuma bukabura ngo ubande bwinga ko turabishoboye ko bibona nkahaza amajambo turi kubikorwa kabise ego reka ducishemwo imbere yuko mu mwanya nza kuza mu minota 7 duhava turekura abatwakura babazi baducanke bashobore wowe urashaka kubuza akantu wenyene nk'umuduri wonyene kugira ngo twumve umuduri atanga amadirimo turabi ikivamwo turabesha ko turi mu kiganiro Burundi buraririmba mushaka kudukurikira kuri Instagram live abari kwa dukurikira kuri Instagram bamenye yuko bandika ijambo kuri Instagram isanganiro abakareka kanya kandika Burundi isanganiro akanya Burundi baca dukurikira ikibireraho aho Justicia ariko arafata amasanamu ku bwanyu mushaka kubikurikira abandi nabo bazoshora kubona ibigene bizo abiriko biragenda ku bundi buhinga ngurukana bumenyi bwa disanganzo z'aba Facebook eka n'izindi reka twakire Parfait atuvugirize umuduri
kwa nyamukuru baragirikira akaririmbo ka Steven Sogo reka dufatire kuri mukuru wanyu Steven Sogo muri sanganiro twarakunze kumuha ibiganiro no gukurikirana ivyo ariko arakora yarashoye gukoresha ibicurangisho kavukire kandi yarashitse kuri mbega murota mubona ivyo bicurangisho vyanyu mushobora kubishikana ku rwego mpuzamakungu ego ushobora kuvuza akajya ka Steven Sogo niho dufite na twizindi ziwacu twateguye nimaduha akayazo kava dushishe ko ndaho tuzi yego reka tuguha akajya yego turashaka tukaziba hanze turabishoboye twashije kubanza kubaha kwanza badukuriye batwigishije kuko twe turacyari bato nta mukuru abura mukuru we bagiye 1 2 3 twese Quiero que
mugiye kuri YouTube muvuga mu muti ngo muko muragwanira kugira ngo abakobwa bagire bari bisiguri mwumvise muce muri byo tubwira ibyo bintu ibyo ari byo twarabivuze kandi turifuza ko bizojya mu ngiro nk'uko twicaye ngaha umunsi umwe tukazoza oya tubwira ingira icyumviro caje n'ingiye mwakiriye turagiye tumaze gufata tukagira association Critère Mararungu twigisha imico n'akaranga twarifuje yuko kuko imico n'akaranga ya kera abigeme barangurwa amasura turabati none uno munsi igituma bidakunda ni icyahe icyo nacyo twarakibonye hari ibintu byinshi bisa amazi uno munsi imico yagiye iratituka haraza ibintu by'abazungu mugabo ko twe twamaze gufata intambwe yo gusubira muri kahise k'iwacu tukabona umunsi dushobora kuba nk'abantu bo mu gisagara mugabo tugafata ijembe tugafata umuduri aho abandi bafata ibindi bicurangisho bitandukanye nk'uko babivuze nta kibuza bizofata umwanya muremure ariko turiteze yuko tuzobishikako turiteze mu gwaruka mu bana turiko turarira muri association Critère Mararungu ko dushobora kuzoronkamo umwana umwe akaba intanga karorero tukavuga duti uyu mwana turamukosheje nk'Mararungu kandi agiye ari sugi uvuga ko atana hamwe ubu hakiba isugi biragoye ngaha mu gisagara mugabo birashobora kuba bihari birashoboka mugabo biragoye yego twese kumwunganira ko mugambi mu gutangura iyo association twanisunzira kuvya kera nkuko uruziniro twambwira bizoba bisigura twagiye kura ko kera tugiye kuraba kera nta mukobwa yasaminda bacha babataramba abantu sinzi kwene batita mugisumanyezi ubwo ivyo bihano urumva nta bigihari turakiranira ibibaba batifuza yuko bafasha basikosora byanse nuko rero twibutsa ko kukira hadi sangana ko mu kiganiro Burundi buraririmba aho dufise umugwi witwa Mararungu akaba rero uruko umutwe ijambo twagane no munsi nikoreshwa ry'ubicurangisho kavukire mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi akaba rero bashoboye kutwereka ibintu bitandukanye mu mvyino bakoresheje ibicurangisho tubamenyesha ko muri kano kanya mushobora gutangura kutwakura kuri za nimero menyereye 76 ubusa 83 amajana 33 cyari izo nimero nyene muce kuri limiter kuvuga 61 ubusa 83 amajana 33 canke mutwandikire kuri 76 amajana 29 ijana 40 76 209 140 76 amajana 29 ijana 40 ca dusoma ubutumwa bugufi mutwandikiye muciye kuri WhatsApp canke SMS tubamenyesha ko mushobora kubandanya mudukurikira ikibiriraho kuri Instagram ya radio Isanganiro akaba yitwa Isanganiro ukareka kaye ukandika Burundi ibari ikibiriraho hanyuma abashoboye kuzodukurikira mu nyuma naho haruha ayandi masalamu two turafata tuzoshira ku buhinga gukana mu menyi bundi mubwa Facebook ibicurangisho birahari ni byinshi mugabo hariho n'ibyavuye hakurya y'amazi nk'ijembe mbega gukoresha ijembe sukuja inyuma y'umuco w'ikirundi yego uko byose bakora kugarana ubwenge no guhanahana mu buzima karahinda katagurutse nikagira iki kamenya niyo bweze kumva kujye ko turazikoresha ngaha nazo bimwe bya bindi twe twifuza gukora mu Burundi kuva kera kwijembe rero kurayivuza kugira ivuge muri makijembe naho ariyo hanze aho ndibaza ko nabo hanze mu kuyikora bigiye ku Burundi kuba Burundi bwo nyene hari ikintu cyitwa ingoma nkakagenda muri mari umuntu yo bazayamuganira kuko ikigiye kico muri Afrika West kuma ni micro yego ikindi nacyo twovuga ijembe irafitaniye ubusane keshi n'imico yiwacu kuko uri kwaraba nk'izi jembe twe twadugize zimwe yarashaje nyuma isato ziriko n'isato ziwacu twishiriyeko twazikanye barazikanye urumva by'ukuri yuko mu minsi turashobora natwe gushobora kubaza icyo giti jamwe hanyuma tukayikorera mugakora ikindi gisa n'ijembe ko murazi cijembe imaze yego aho ni jambo rikomeye cyane be muramaze gukana ingoma yego wadisigurira igituma bige badashaka kwegeraho muko murakana igituma igituma umwigema adashobora kwegera ahantu bako barakanira ingoma nuko egera mikro wirabire ngaho kuri mikro uvuge cyane ni miziro kuva kera kuva na kera kuko iyo tuko turakana ingoma umukobwa ari hari ingoma ntizishobora no kuvuga ntamusanga umenga nibigopo niyo mpamvu rero tusanga abakobwa cyangwa abagore tubigiza kure aho turiko turakanira ingoma ugashiraho n'uburinzi
yego yego ikindi kintu bavuga naco ntimutinye kwishura simbakanda kuri jambo wewe wumva ufise ico uvuga impamvu n'umukobwa adashobora kuzivuza impamvu umukobwa adashobora kuvuza ingoma ni kimwe ni kubera basokuru batwitangiye imbere mu gukora ingoma hajya ingoma yihweje cyane ni nk'umukobwa usanzwe hajya uhora ubona burya buntu dufata kugira ngo ushobore guterura ajya n'amabere y'ingoma niyo mpamvu rero ingoma nyakwigendera Antime yisabiye ko kizirizwe ko kuva kera na rindi aho badashobora kandi gusubira kuvuza ingoma kuko kuva kera na rindi nta mukobwa yigeze avuza ingoma nk'uko nyine abivuze bavuga yuko ingoma itavuze iyindi umukobwa n'ingoma iterambere ntiribaho ntirabaho mugabo kenshi iyo ugiye ku iterambere turamaze kubona iterambere kenshi ritwibagiza imico yacu nk'ubu bagiyemo bakazivuza mubona hari ico na kare ngo bavuga ati wataye akaranga abataye akabanga agakorana kantuze mugabo urumva neza yuko nuri iryo terambere ko bavuga ubu kuri nusi ko turi mu iterambere ridakumira bavuga ko abagore canke abigeme bashobora kuronka nabo nyene kugira bataje mu ishuri bakagenda shama 33 canke izo nyene tukabumva ijwi bakibariza ikibazo canke batanga interano yabo muga hari ikibazo rero gikomeye gose aho dufate nko kungoma ingoma zimaze kuba itunga mpuzamakungu rya UNESCO hari ikibazo mudusigurire iyo jamajere rahuraho gogwa wakogwa muri ga ai no muri tondaze babakwe mama bahungu muri ga namu nyine muri tondaze babakwiye umuko badakowe ni gutya urumva urabona ugaruka rwinshi kugira ubugeni umenga ntihiganwa ari ibintu biharaho ukabona umusore apfukamye radiwe aya kabisa nabyo bintu kabisa nta muhungu yafukamira umukobwa ubona kera ago umukobwa yafukamira umuhungu urukundo nushaka gufukama bijya ni za santima za kuri novela mutama ari umuntu yambye urinze umwambika impeta ngo ntubukimukoye ngo bavyaheze bamutwaye yakwemereye urumva imanza zose babiheze donc n'abahungu bitonde kugira sigurira numugigwa hagira urubanza gose numugigwa twagiye gusa ko turarengera imigigwa y'iki imanza zimwe zimwe tugiye kwisunga gukana twari turimo by'imico n'akaranga ku Burundi ko turarengera ibintu bimwe bimwe bisanzwe tufatiye kuva kera na rindi umwigeme cyakintu bita inkwano ubu izimbere kera aho nticyaje imbere ahubwo karagashimwe kahabwa abavyeyi mu gihe basanze umwigeme wabo yarongowe akiri isugi kenshi kajyana na zirya mpuzu umugabo yamwambura mu ijoro mu gihe baba bamumuhaye barazishyira mu giseke bikajyana n'agashimwe bigasubira ku muvyeyi bikereka umuvyeyi yuko yareze neza umukobwa wawe nikaza imbere karagashimwe kuvuga rero iyo tuvuze duti bahungu mu gikora abakobwa mu gikora muze mu gitondo baze babakwese nk'abakwese nagateka twifuza yuko basubiza agateka abavyeyi babo iyo umukobwa kowe umuvyeyi yarumva afise agateka akavuga ati umwana wanje aratera iteka arakwija ibisabwa byose kugira ngo ashobore kwitwara umupfasoni iteka nuko akajambo kanyuma kurangiza we neza guhereza ko ari we chef atanguruye hamuyu hamawe twagiye dusigaje umunota ego ndangije ndabashimira nk'umunyakaranga w'u Burundi hanyuma nkaterera abajene yuko twese twokunda karanga muri no minsi kandi tukakitaho tukagerageza kugendera ibanga nago mashimire cyane namwe mwashoboye kudutuma ko ngaha shimire kandi nabashoboye kutwakura murakoze ama shimire cyane nyakubahwa Abedi nawe nyene aduserukira mu kumenyekanisha akaranga ku Burundi murakoze naje sinabura gushima ndashimiye abantu baduteze amatwi ndashimiye abantu baduteye intege reka ndashimiye umwe wese mu cyubahiro ciwe kuco yashoboye guterera kugira ngo uyu mwanya dushobore kuba dushikanya amajwi kure
hanyuma nkasaba kandi nuko bokurikirana ku mbuga zacu association Christian Marungu bongera baraba n'urubyino rushasha mbira twasohokanye amasanamu ku mbuga zacu zose. ego nk'uko yabivuze nanjye kanshimire Radio Isanganiro namwe cyansabye ko tubashimire cyane hama ko yavuze tusabe nk'abarundi twikoranye imitwe nyene nitwo bishobora tubasabe mugende kugira icyo twita subscribe mugire j'aime ku rubyino rwacu gushaka kuri YouTube ngokana ya YouTube hama ikindi kintu nosaba nuko nosaba ugwaruka gwiteho akaranga reke kwitaho ibintu by'abazungu kugira ngo akaranga k'iwacu gatera imbere kugira ngo dushikane kure Uburundi kuko nako igihugu cyacu ubona tugire cyo twita mvamako international. Yego abatagereza bakurikirana nayo sinoja kuri nivyo bavuze nyuma yo gushima. Uhere kuri za nimero. Yego reka ntangure menyesha abo turi abo muri muturamanye namwe association Christian Mararungu ikabikorera ku Bafaransa mu Kamenge. Nimero mushaka gutora ko wirongoye 79 bagira 90 Subiramwe mu Gifaransa 79 390 598. Ubukobwa je nababonye hano bariko barakwavura. Ariho ba Farias bifashe gutyo. Nuko rero iganiro Burundi barimba kigarukiye ngaha bidahindutse tuba dufise waheruka gutwara Isanganiro Award ariwe Bernice de Bell mu ndwiza tukaba tubashimiye tugira duti bye bye nagasaga. We mwabonye ko wabonye hajya heza kunyira jena mwikuri kimwaciye muguma muhagaze hari twagoswe habi hakashetani mu buzima gashakumira hakaye oya mumaze gushanga hajya naho twinjira nako ibintu ndajya tubije ngaha bose muna doha akeye basipesa kumadutangarira baturaba